haguruke haguruke abarundi haguruka ni radiyo ikangurira abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka na demokarasi. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 15 Kigarama 2025. Uyu ni umwanya wo kubashikiriza amakuru mwateguriwe n'uruganda rwa radio Haguruka. Imbere yo kubashikiriza ingingo zimwe amakuru ahagaze ko mu nkundire mbanze ndabahe mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye muri kano kanya. Dondo Jwemba z'umutima niwe agire ayabashikirize afadikanije na Oban Felix Rankunda ari mu buhinga bw'ivyo. Iperereza ry'Uburundi ryatanguye ryemeza ko Uvira bidakunda ko ifatwa na M23. Uyu munsi naho imaze gufatwa. Iryo perereza rivuga co kimwe na Ndayishimiye arongoye Uburundi ko Uburundi atari bwo bubazwa ivyifatwa na M23 ry'ibice vya Kongo. Abakurikiranira hafi imvugo y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bibutsa ubwo butegetsi ko umuntu yanka kugarura impene ikiri hafi imaze kurenga imirambi akabira nkayo. Hari umunyagihugu w'Imwaro aherutse kunyuruzwa n'iperereza ry'Uburundi rirerekewe n'imbonerakure. Abatari bake Imwaro bakabona ko abarundi badagurutse ngo bikure ko intwari banyuruza bazosanga ihitanye benshi ibatwara kamwe kamwe. Aya hamwe n'ayandi inkuru imwe ukwayo ni mu kanya, ariko mu mpera murakurikirana ikiganiro Ineza y'Imana. Kazi iyi muriko murumviriza ni radiyo Haguruka. Radiyo Haguruka, haguruka abarundi turwanira igihugu cyacu. nongere wiyumve kuri umwana w'Imana kandi ushobora kuremesha amahoro hagati y'abarundi. Urazi ingene tuyakeneye. Yaturonse n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Umwanditsi w'Izaburi ya 96 niwe twihaniza ati mwebwe mukunda Umukama ni mwanki kibi. Turazi gukunda Umukama. Umukama rero nakumurikire ujana Uburundi bw'Umukama mu neza mu kajambere, ukomeze urukundo hagati ya bene igihugu, utahukana impunzi. Incabwenge twibarutse zirengera ubwo ruturimwo, zigaruke kuduteza imbere zikoresheje ubuhinga zifise. Atugarukane abari mu buhungiro. Ati njabwenge twibarutse zirengera ubworo turimwo, zigaruke kuduteza imbere zikoresheje ubuhinga zisanzwe zifise. Mu gihe bigaragara neza ko ibintu biriko birayangara mu gihugu, kandi mwizo njabwenge ziri nyuma y'igihugu bikaba bigaragara neza ko harimwo abafise inyishu z'ibibazo bihanamiye Uburundi kino gihe. Mbega umukuru w'igihugu yoba ashika kubitiza agatima mpembero kuri iri sengesho canke yoba yarifashe minenego? Mu gihe umukuru w'igihugu yokwiyibutsa iri sengesho akarishira ku mutima, ivyo akabikora yisunze inyungu z'abarundi bose, atisunze inyungu z'umugambwe, atisunze inyungu z'amoko, atisunze inyungu z'intara, igihugu c'u Burundi coca cogorora mukanyisasi. Hanze y'igihugu hari incabwenge nyinshi, mbere usanga zifise imigambi myiza cane yotuma abarundi batera imbere mu kanya gatoya. Umukuru w'igihugu rero afise uruhara rudasanzwe kugira ngo ibintu bigume canke vyorohe. Byose ahanini vyugariye kuri we, kuko
byose bikirira canke bipfira ku burongozi. Ubuzima tubayeho kino gihe ni ishusho y'uburongozi buriho kino gihe, ariko mwibuke yuko ugwaruka ariko rwinshi cyane kandi rufise uruhara ntangere kugira ngo haboneke inyishu y'ibibazo bihanamiye igihugu cy'u Burundi. Ndasubiye kubaramutsa. M23 naho imaze kwigarurira ibindi bisagara nka Goma na Bukavu, itegerezwa gutsindirwa muri Uvira. Ayo niyo majambo ya Dieudonné Irakoze yitazira Dione, umukozi w'iperereza ry'u Burundi, yatangaje kuwa 10 Ntwarante uno mwaka wa 2025. Bamwe mu Barundi bagarukanye ayo majambo yashikirijwe n'iperereza rya Ndayishimiye, bamenyesha ko nimba Ndayishimiye avuga ko atagira abantu bamufasha, abambere ngo nabari mwiperereza ryewe. Abo bantu ngo babeshe isi yose ko Uvira itazigera ifatwa, ikaba yaraye ifashwe, nabo bahakana ko batazoyifata. Iperereza rya Ndayishimiye ico rishoboye ngo no kunyuruza abantu bakaburirwa irengero, kwica, gupfungira abantu busa, kubaboreza igufa no gusahura ivyo abantu babiriyakuye. Abo banyagihugu basaba Abarundi kutaguma bemera gusamazwa n'amajambo y'ubutegetsi bukomoka kuri CNDD FDD. Bave hasi babwire abategetsi ati twarabahinyuye, murababeshi, nimutuveko. Inkuru na Ninete Nancy Mutoni. Uwo mukozi w'iperereza rya Ndayishimiye harongoye Burundi muri Ntwarante uyu mwaka yavuze ko Uvira itandukanye cyane n'utundi duce twa Kongo twafashwe na M23 nka Goma na Bukavu. Imvu atanga ngo nuko Uvira ariko karere gafatanye n'u Burundi, Uburundi butegerezwa gushiramwo ingufu nyinshi bivanye n'amasezerano y'ubufatanye mu vya gisirikare ari hagati y'u Burundi na Republika ya Kongo iharanira intwaro rusangi. Uvira rero ngo niho hazobera intambara ya nyuma, match finale. Kurikira umukozi w'iperereza rya Ndayishimiye hari kuwa 10 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2025. Uvira itandukanye n'ubwo bundi buce, narijya muzi neza yuko igihugu cyacu bivaye n'amasezerano bifitanye n'igihugu kibanyi cya Kongo afitanye kubufatanye mu bya gisirikare. Niko karere igihugu cy'u Burundi gitegereza gushiramo ingufu nyinshi kuko ariko duhana urubibe direct n'u Burundi. Kuvuga iyo ntambara rero mu gace ka Uvira na Prendera Rusizi n'ahantu tuvuga yuko ariho sinye kumara yitanga match final yibera oyi. Irakoze Dieudonné akorera iperereza ry'u Burundi yemeza ko M23 itinya kwegera Uvira kugutinya ko ihatsindirwa kuko rutitaha. Ashimangira ko Uvira itandukanye na Bukavu canke Goma, ngo nimba Goma, Bukavu n'ahandi harashoboye gutemba hakaja amaboko ya M23, Uvira yoyo ntibikunda ko itemba. Uvira itegerezwa kuzogwanirwamwo n'Abarundi kurusha abanyekongo. Abantu itegereza kuhatsindirwa bivanye na morale ingabo z'u Burundi, bivanye n'ingufu Burundi butegereza gushiramo. Abantu bategereza kuhatsindirwa, nose nabo nyene kurabiraba kugene bariko barahatinya, barabizi ko hari ahantu hatazobahorosha, barabizi ko hari ahantu hatazoba guhita. Nkuko benshi batabizi, barano ko uburere bwinshi bagiye burafatwa. Hari abana bariya ugenda baravuga ati none ko bagiye barafata hariya bagafata hariya, nicyo kizobabuza gufata naye niyo Uvira. Ariko ubundi ivy'ukuri ku rubuga rw'intambara biratandukanye cyane. Uvira iratandukanye cyane na Bukavu, iratandukanye cyane na Goma ku ruhande rw'u Burundi. Barisubiyemo, Uvira iratandukanye cyane na Bukavu, iratandukanye cyane na Goma ku ruhande rw'u Burundi, kuko Uvira c'est une question qui nous implique directement. Deje no gusumba uri Kinshasa
Uvira ni ikibazo kituhaje twebwe directement gusumba umuntu ari Kinshasa kuko uri Kinshasa ire muhemera separapo yuri Bujumbura rero Uvira intambara y'abarundi gusumba y'abakongomani ko nimba abakongomani barashoboye usanga Goma igatemba Bukavu igatemba ubundi burero butandukanye bwose bugatemba Uvira rero ni twebwe imbaraga nyinshi n'iz'abarundi gusumba z'abakongomani babonye ubwabo bwite. Kivu y'ubumanuko irimo igisagara cha Uvira ikaba yari yarungitswemwo abasirikare b'Uburundi barenga ibihumbi 10 ku makuru dukesha abaharanira agateka kazi na muntu ariko ku makuru yatangajwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ico gice cyari cyarungitswemwo abasirikare b'Abarundi barenga ibihumbi 200. Bamwe mu Barundi bagarukanye ayo majambo yashikirijwe n'iperereza rya Ndayishimiye bamenyesha ko nimba Ndayishimiye avuga ko atagira abantu bamufasha abambere ngo nabari mu iperereza ryiwe abo bantu ngo babesha isi yose ko Uvira itazige ifatwa ikaba yarayifashwe nabo bahakana ko batazoyifata. Iperereza rya Ndayishimiye ico ishoboye ngo nukunyuruza abantu bakaburirwa irengero, kwica, gufungira abantu busa, kubaboreza igufa no gusahura ivyo abantu babiri yakuya. Abanyagihugu basaba Abarundi kutaguma bemera gusamazwa n'amajambo y'ubutegetsi bukomoka kuri CNDD-FDD, bave hasi babwire abategetsi ati twarabahinyuye muri ababeshi ni mutuveko. Ku mugoroba wa 9 Kigarama 2025 niho Uvira yafashwe na AFC M23. Inyuma y'iryo fatwa umukozi w'iperereza rya Ndayishimiye Irakoze Dieudonné kuri uyu wa 14 Kigarama 2025 yaciye atangaza ko ifatwa rya Uvira ari intambi icumise mu mutima w'iperereza ry'u Burundi ryari ryatangaje ko Uvira itazofatwa ko ariho M23 izotsindirwa. Abandanya yikura ko ivyabaye akamenyesha ko abasirikare b'Abarundi bari bagiye gufasha abagwanira leta ya Kongo babonye bataye ibirindiro vyabo. Abasirikare b'u Burundi ngo nabo baciye babisa kuko Uvira bayigwaniye bakayitsindira ngo ntiyociye ihinduka akarere ko Burundi kuko ataho vyanditse mu masezerano yatumye bajayo. Kurikira uko Dieudonné Irakoze akorera iperereza rya Ndayishimiye yishura ku kibazo abajishwe kuri uyu wa 14 Kigarama 2025 hafatiwe kuvyo yari yatangaje ku wa 10 Ntwarante 2025. Uri muri bamwe babige bavuze ko Uvira hari murongo utukura kuri M23 ariko ubu M23 yamaze gufata Uvira. Gufata Uvira kwa M23 uvyakira gute? Kuri umuntu ateye uvyakira umuntu ukunda igihugu amuhagaze mu murongo w'inyungu z'igihugu n'isi ibintu biryoshe ibintu bibabaje ni ntabwo bicumise mu mutima ariko neyamwe igihugu cyane kirimo abagabo kagize bamwe abagabo ikibazo kije umugabo nyamugabo ntucurira mumanika amaboko ubone ko atanyishe gihari ahubwo ikibazo uko kije bivanye nuko wari wimvira ati ko muri kibazo cyawe kingana ugasanga kije kingana uko mw'ico gihe uca witegura ubwira uhangane n'ingufu ufise basubira inyuma kiyumvira ibintu biriya kugira uhangane n'ico kibazo kije kandi nta nkeka y'umuntu yicaye arondera umuti w'ikibazo runaka umuti wamuhari nta kintu na kimwe nta kibazo na kimwe kwisi bitagira inyishu. Ni inkuru mbi kuri twebwe kandi ni inkuru mbi itavuye ku Burundi ujya mu vyibuke yuko Burundi buri mwugo burere buri mwico gihugu ubufasha bwagiye guhabwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero mwogira ko ndakwishura no kamuresha karorero nuko ufata ko umuntu mugenzi aguhamagaye ugende kumukuza ikivi umufashe kuri mitongo giwe. Rero iyo ugiye kumufasha mukarima bwaca ukumva ati mugabo je ndamanitse isuka numva nashaka kurima numva no genda
nibaza yuko wagiye uzi neza ko ugiye kumufasha muco usigara urarima kuko nawe uca usigara urarima muri iyo tongo ugiyewe ejo niho cyaguye ibyo watera nimba yari yacaguye gutera ibiharage wagiye umufasha ushaka guca umubwira ngo jewe ko tubina ngo mbone twatera ibigori ni siko biri rero umuntu ari kwibaza ati none byagenze gute kugira ingabo zacu zice zivayo byagenze gute kugira ujya muhari wisanga uri hajya naho bitaniye nuko ndagusiguriye abo utwagiye gufasha byaragaragaye ko bavuyeyo n'imbere y'uko rwanda baza bava ku mapolisi amwe bari barimwo administration ivayo isikacabo kivayo bazarendo bavayo rero muri ico gihe Burundi none nk'uko kubaza Uvira ntabwo ari intara y'u Burundi Uvira ni intara ya demokarasi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero woca kubaza ati eske iyo tunagumayo hama mbere tukarupusa umwasi tukamurupusa turi twenyene eske nitwe twoje dutwara Uvira administration yo muri Uvira yoca igizwe n'abarundi ugira iki izo urumva n'ibindi biri complex atanu hamwe zigeze sinywa mwanya amasezera imvugo yiwe kwifatwa rya Uvira ikaba isa n'iya Perezida Ndayishimiye. Uburundi bwagiye gufasha leta ya Kongo niyo yobazwa kubera iki bagwa bafata ibisagara. Uburundi umufasha si wabazwa. Umva rero leta ya Kongo niyo yobazwa igituma ibisagara guma bifatwa kandi no Burundi buri abasirikare bobo b'u Burundi bemeza ko batsinzwe muri iyo ntambara ababikurikiranira hafi bibutsa ubutegetsi bwa CNDD FDD bw'amabwica amatwi ko buri gihe umuntu yanka kugarura impene ikiri hafi imaze kurenga imirambi ngo araheza akabira nkayo. Hagati aho iperereza ry'Uburundi ryaraye rinyuruje uwundi mwana w'Uburundi Tarsisi Ndirekuramba avuka ku mutumba Kariba komine Bisoro mu ntara ya Mwaro yahora ubu hatwarirwa mu ntara ya Gitega. Uwo mugabo w'imyaka 42 y'amavuka yarasanzwe yigisha ku ishure ryisumbuye ryitirirwa Umweranda Pierre riri Inyangwa muri komine Gishubi mu ntara ya Gitega Lycée Saint Pierre de Nyangwa. Umukenyezi n'abana ba Tarsisi bakaba baba mu gisagara ca Bujumbura. Avuye ku kazi Tarsisi yataha aho avuka ku mutumba Kariba ku munsi wa gatandatu w'indwi twaraye dusozereye igenekerezo rya 14 Kigarama 2025 igihe c'isaha 10 z'ubuca abakozi b'iperereza bari mu modoka double cabine ifise ibiyo bitabona niho bashitse aho Tarsisi arara ku mutumba wa Kariba baramufata bari kumwe n'imbonerakure. Imbonerakure zivuka kuri uwo mutumba zamenyekanye ko zari kumwe n'abo bakozi b'iperereza ni Augustin umuyobozi w'ishure shingiro rya Rubamvyi riri muri komine Mwaro na Sostene asanzwe akorana n'iperereza muri komine Mwaro. Gushika ubu nta uramenya irengero ry'uwo mwigisha Tarsisi Ndirekuramba. Abatari bake Imwaro bavuga ko abarundi badahagurutse ngo bikure ko intwari ikomoka ku mugambwe CNDD FDD ngo izohitana benshi ibatwara kamwe kamwe. Kukijanye n'intambara nyene ziri kubera mu buseruko bw'igihugu ca Kongo, leta y'u Burundi iriko iratakambira M23 ngo iyihe abasirikare bayo yafashe mpiri. Amakuru ava mu begereye ubutegetsi bwa CNDD FDD avuga ko leta ya Ndayishimiye iherutse kurungika muri Kongo intumwa zigizwe n'indongozi zine mu gisirikare c'u Burundi kuganira na AFC M23 kugira irekura abasirikare b'abarundi bafatiwe ku rugamba ndetse basabe AFC M23 kubemerera ko abasirikare b'u Burundi baheze mu misozi miremire ya Uvira bataha mu mahoro. Ibiganiro vyabereye mu gace ka Ruvungi gaherereye muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'ubumanuko.
amakuru ahari avuga ko mu ngwano zimaze iminsi zibera mu bice vy'intara ya Kivu y'ubumanuko zafatiwemwo abasirikare benshi b'abarundi barimwo uwufise ipete rya colonel. Biruko mu gihe harayafashwe Uvira, umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka nawe yari yatangaje ko AFC M23 yiteguye guha Uburundi abasirikare babwo yafashe mpiri. Abarundi bamaze kumva ivyuko leta ya Ndayishimiye yarungitse abaganira na AFC M23 bayisaba abasirikare bafashwe n'amaboko mu gihe Ndayishimiye yakomye ashira imbere inguvu, yongera avuga amajambo asamaza abarundi ngo azotsinda intambara, akanka kuganira imbere yuko yibonera ko bamusaba kugira icigwa akura mu beruka kuba. Anyaragase atumeka ibiganiro bimuhuza n'abandi barundi, abafashe ibigwanisho n'abatabifashe, nayo ahandi ho ngo bizomugora gusubira kuronka ayo mahigwe canke ubutegetsi bw'umugambwe wiwe CNDD FDD. Babanze batumirira mate mu buhinga bw'ivyuma, inyuma y'akaruhuko gato duce dutandukira igice gihariwe ikiganiro. Haguruka abarundi, humura igihugu catuvyaye muvyeyi wa twese. Abatoteza ibibondo vyawe bakaguhagarara mu nda, bakiba, bakica, bakangaza, amarira y'abavyeyi ntabatera ikinya, turababona. Humura igihugu ciza, gumya umutima kuko uracafise intwari zirangwa n'ukuri n'ubuntu, zikazira kubunda hageze kugarukira imfuvyi n'abavyeyi. Humura Burundi bwacu, ragirya basokuru baturaze ubutwari n'urukundo rw'igihugu. Tuzokwama twitangira abanyagihugu, twiyubaha kandi twiyubahiriza. Komera abarundi kandi mukomeze n'abandi, mwime imitima inzanko zidashira, indwara zo kwikunda no kudaca bugufi. Dushire imbere ibikorwa byo kugarukira icatuvyaye. Komera abarundi kwibanga riranga intwari, rikazira kwihora, rikagendera ineza ya bose n'igihugu cigenga, rikazira amacakubiri mu bonse rimwe. Hagarara rugabo barundi, dukomeze urugamba rw'amahoro, dufate mu mugongo imfura zacu, ishaka, ubutwari n'ubuntu biturange, maze tunyaruke bwankuba mu gutabara bene wacu, kuko nta mugabo w'ukuri abasinda bibazwa igihugu kiri mu menyo y'ingwe. Icese gisomwe na Inabeza. Uko mubimenyereye ku minsi yose ya mbere, uyu n'umwanya w'ikiganiro Ineza y'Imana. Kuri uyu munsi igenekerezo rya 15 Kigarama 2025 gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo bamwe bita Camamuko, abandi bita Citanguriro, ikigabane ca 19 umurongo wa 17, gishikirizwa na Pastor Celestin Gahungu mu gikurikirana. Dore iki gihe kiraruhije, ariko komeza usenge, komeza usenge, ntabwo izakwirengagiza, ntizakwirengagiza, ipfukamira uyisenge, 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 izasubiza amasengesho. Abantu bose none bemeza kamuze twegere Imana yacu, dusenga ubudasiba ku manywa na nijoro, twihishe mu mababa yayo. Komeza usenge, komeza usenge, ntabwo izakwirengagiza,
ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Uyu ni wa mwanya wo kumviriza ikiganiro ineza y'Imana. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana mu gitabo c'Itanguriro igice ca 19 umurongo wa 17. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Bamaze kubakurayo, umwe muri bo aravuga, "Tihunga ntupfe, ntukebere inyuma, kandi nturuhe uhagarara utararangiza iki kiyaya cose. Hungira kuri iriya misozi woye kuranduka." Amen. Imana yacu nishimwe, Imana yacu nihabwe icubahiro. Wowe nshuti mugenzi uri kuranyumviriza, waba uri hafi waba uri kure, uyu munsi nkuzaniye ijambo rivuga ngo hunga ntupfe kandi nturuhe ukebera inyuma. Aya n'amajambo yabwiwe Loti n'umugore wiwe igihe abamarayika bari baje kurandura ibisagara vya Sodomu na Gomora. Ibisagara vya Sodomu na Gomora byari ibisagara vyakorerwa amarorerwa menshi cane kandi mabi, hakorerwamwo ibyaha biteye isoni, hakorerwamwo ubusambanyi ndengakamere, hakorerwamwo ubwicanyi, hakorerwamwo ubusuma, hakorerwamwo amabi yose wumva baho. Nuko rero Imana iritegereza ibona Loti niwe muntu muzima, niwe mugororotsi yari muri ivyo bisagara. Nuko rero ngo abamarayika rero bamaze kuhagera bakurayo Loti n'umugore wiwe, baramubwira ngo hunga ntupfe kandi nturuhe ukebera inyuma. Bamwereka umusozi witwa Sowari azo ahungirako kandi ngo yihute kugira ngo barandure ivyo bisagara yamaze kuwushikako. Nuko rero Loti arihuta, mbere ngo ageze ahantu araruha, baba marayika ngo bafata ukuboko kwiwe be nuko umugore, nuko ngo barabirukankana. Ariko umugore wa Loti yibuka ivyo yarasize inyuma, ngo arakebuka kandi bamubujije bati ntuhagarare nturuhe ukebera inyuma. Ariko ngo amaze gukebuka ahinduka inkingi y'umunyu, inkingi y'ibuye, na bugingo n'uyu munsi iyo nkingi iracariho. Imana yacu itabare cyane. Ariko Loti we ngo n'abakobwa wiwe bakomeza urugendo, baragenda bahungira kuri wa musozi witwa Sowari. Imana yacu ishimwe kandi rutabare cyane. Uti mugenzi uri kuranyumviriza kuri uyu munsi, iri jambo nkuzaniye ngo hunga ntupfe nta kindi kintu rihagaze ko. Uyu munsi wishire mu kibanza ca Loti. Nkuzaniye iri jambo rivuga ngo hunga ntupfe. Hunga icana igisa naco, hunga ubwo busambanyi, hunga ubwo busuma, hunga iyo nzigo n'ishari, hunga ayo macakubiri yamunze mu mutima wawe, hunga ayo macakubiri y'intara, hunga ayo macakubiri y'ubwoko, hunga ubwo rwanko n'inzigo vyakumunze mu mutima. Hunga ntupfe, hunga ntupfe niyo jambo nkuzaniye kuri uyu munsi. Birashoboka imyaka ikayibaye myinshi warigishirwa amacakubiri, barakweretse abafise amazuru manini n'abafise amazuru maremare, abafise magufi n'abafise maremare, barakweretse ubwoko butandukanye, kandi nawe umutima wawe uragenda uvyimikamwo. Waja gusenga mu rusengero ukabanza ukitegereza abo mwicaranye, ukaraba yuko bafise amazuru maremare canke magufi. Waraba imbere muri ba pastori na ba mwarimu ukabanza ukitegereza amazuru yabo. Waraba umuvuga butumwa hagurutse ukabanza ukitegereza uwariwe. Waba uri mw'isoko ukitegereza abo muriko murahura bari. Waba uri mu kazi ukabanza kumenya ngo mbega nakavahe, urya dukorana ava mu yihe ntara, mbega niwo mu buhe bwoko. Ariko nagira nkubwire ngo ako nakaga kamunze umutima wawe. Hunga ntupfe, hunga ayo macakubiri kandi uhunge ntukebere inyuma, ntiwongere no kuyabamwo. Imana yacu nishimwe kandi ihabwe icubahiro. Nta handi ho guhungira amacakubiri, nta handi ho guhungira inzigo n'ishari, nta handi ho guhungira ubwicanyi, nta handi ni muri Kristo Yesu gusa. Imana yacu nishimwe. Loti bamubwiye ngo nahungire ku musozi witwa Sowari, ariko uyu munsi nanje nkuzaniye ijambo rivuga ngo hungira muri Kristo Yesu. Niwe ugutabara, niwe ugukura muri iyo nzigo n'ishari, niwe ugukura mu macakubiri, uko Mwami Yesu nta kimunanira ahindura ibyanse guhinduka. Imyaka ibaye myinshi ivyo bintu bigenderamwo, imyaka ibaye myinshi ugenda n'urwanko n'inzigo mu mutima wawe, imyaka ibaye myinshi ivyo bintu banye navyo. Ariko nagira nkubwire ngo harageze ko uyu mwaka wa 2026 ugiye kwinjiramo ukubera umwaka wo guhinduka, ukaba umwaka w'impinduka, ukavavanura n'amacakubiri, ukavavanura n'urwanko n'inzigo, ukavavanura n'ubusuma, ukavavanura n'ubwicanyi. Imana yacu itabare cyane.
birashoboka Imana ikaba yarakwihanganiye igihe kirekire, ariko uyu munsi yimburi ikabije kuri wowe uri kuranyumviriza. Ibyo wagendeyemo mu myaka ishize ni byinshi, kandi hari igihe wabayemwo ukumva nawe hari ijwi rikubwira kubivamwo, ukumva wowe biheba, ariko bikanka kubera ko Satani yakuboshe. Nagira nkubwire ngo iyambure imigozi ya Satani, uyiyambure. Umwaka wa 2026 ugiye kwinjiramwo uzakubera umwaka w'impinduka, uzakubera umwaka w'umugisha, uzakubera umwaka w'umunezero, uzakubera umwaka wo kwemerwa n'Uhoraho. Imana yacu nishimwe cyane. Erega Imana yakwitegereza yuri mu macakubiri wanka mwene so ikababara cyane. Imana yakwitegereza yuri mu bwicanyi ikababara cyane. Imana yakwitegereza yuri kuranyuruza abandi, yuri kuriba abandi, yuri kurarenganya abandi, yuri kurapfungisha abandi. Imana ikababara cyane. Ariko nagira nkubwire ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo naho ibyaha byanyu byo tukura tukutuku, ngo ndashobora kubyeza bikera nka sheregi canke nk'ubwoya bw'intama ikivuka. Bifise ubwoya bwera cane. Imana yacu nishimwe cane. Rero nta kure habaho Imana itogukura, nta kure habaho Imana itokura umuntu. Amaraso ya Yesu ashoboye kweza vyose. Imana yashimwe cyane. Rero nagira nkubwire ngo igihe cyawe ni iki cyo guhinduka, igihe cyawe ni iki cyo kubohoka, igihe cyawe ni iki cyo kuva muri ivyo bintu maze mu myaka myinshi. Baraguhenze uravyemera ngo bariya ni banaka, ngo bariya ni banaka, nawe uravyemera ngo bariya basa gutya, ngo bariya bameze gutya, ngo bariya bareha gutya, nawe uravyemera ugenda nago ngo nivyo. Ariko nagira nkubwire ngo ni Satani niwe yateje ivyo byose. Imana yacu itabare cyane. Uko ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana iritegereza, aho ni mu gitabo cy'Itanguriro, ngo iravuga ngo tureme umuntu ngo kandi asa natwe. Imana ishimwe. Imana irema umuntu ngo imwishushanije ko mu ishusho yayo. None abo Bahutu bavuye he? Abo Batutsi bavuye he? Abo Batwa bavuye he? Kandi Imana yaremye umuntu imwishushanije ko. Imana yo mwijuru itabare cyane. Gezaho ukigendera muri ivyo birashaje. Satani yarakubesha uravyemera urabigenderamwo, ariko nagira nkubwire ngo gezaho ntaco bikimaze, ntaco bitwaye imyaka ubimazemwo, warahenzwe na Satani. Ntaco bitwaye igihe ubimazemwo, warahenzwe na Satani. Ariko nagira nkubwire ngo igihe cawe ni iki cyo guhinduka, ukagira urukundo, ukabona mwene so ko ari umwana w'Imana nkawe, yaremwe mu ishusho y'Imana nkawe, kandi amaraso ava namwe. Imana yacu nishimwe cyane. Nyemerera nshuti mugenzi uri kuranyumviriza, ibyabaye mu mwaka uheze wa 2025 ugiye kurangira, unyemerere uze winjire mu mwaka wa 2026 ubisigayo, ntuzubijabukane muri mwaka wa 2026. Umwaka wa 2026 uzokubera umwaka w'impinduka, uzokubera umwaka wo gukizwa, uzokubera umwaka w'amahoro n'umunezero mu mutima wawe, kuko nzi neza ko nawe ubwawe ivyo bintu bigendera mu mutima wawe by'amacakubiri birakuruhije kandi birakuremereye. Ubwo gwanko rugendera mu mutima wawe rurakuruhije kandi rurakuremereye. Iyambure ubwo gwanko, iyambure amacakubiri, iyambure iyo nzigo. Mana yacu nishimwe, Mana yacu nihabwe icubahiro. Iri jambo ry'Imana nari nkuzaniye kuri uyu munsi, teme yayivuga ngo hunga ntupfe kandi nturukebera inyuma. Niba bivamwo nubwo wowe urumuka bivamwo, ntuzusubire kuvyiyumvira, ntuzubisubiremwo. Mana yo mwijuru ishimwe kandi ihabwe icubahiro. Tugiye gusenga Imana, kandi Imana yo mwijuru igire neza. Uriyize mu mutima wawe, nimba uzi neza ko birimwo ayo macakubiri, nimba uzi neza ko arimwo, urambura ukuboko kwawe dusengana Imana. Mana ugira neza, Mana y'icubahiro. Ndagushimiye kuri Imana y'amahoro, ndagushimiye kuri Imana y'urukundo. Nyemerera rero Mwami kuri uyu munsi wumva gusenga kwacu Mwami. Jewe n'uyu muntu arambuye ukuboko Mwami Imana, kubw'amacakubiri amazemo igihe, kubw'ugwanka amazemo igihe, kubw'ivyaha amazemo igihe. Unyemerere Mwami Imana uhindure ivyanse guhinduka kuri uwo muntu wese yabigenderamwo, mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera Mwami Imana uyu mwaka tugiye kwinjiramwo uzaba umwaka w'impinduka ku muntu wese Mwami Imana yumvise rino jambo, mu izina rya Yesu Kristo. Uzaba umwaka w'amahoro ku muntu wese yumvise iri jambo Mwami. Urakoze, nagushimiye rero. Nyaneza igihugu cacu c'u Burundi Mwami, uhindura ivyanse guhinduka mu gihugu, ishari n'inzigo, amacakubiri, ubwicanyi, akarenganyo, ivyo byose Mwami Imana bihinduke Mwami, bisohoke bive mu gihugu, mu izina rya Yesu Kristo. Kibe igihugu c'amahoro, igihugu c'umunezero, kibe igihugu c'umugisha,
mu izina rya Yesu Kristo. Wowe uhindura ibyanse guhinduka, tunaniwe no guhindura igihugu cacu kikabamwe abantu bakundana, kikabamwe abantu bafite umunezero mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze ndagushimiye rero kuri Imana ugira neza, senze nizera ko byose ubyumvise mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom. Sasa ninakubwira kwimani tafitaho makabuze ubwoba yuko imani tumvi byawe mubwire ko yatsinzwe atakigutegeka ugende mu izina rya Yesu. Komeza Imana komeza amasengesho ntabwo kwirengagiza ikukamira uyisenge izere ryawe ryose izasubiza amasengesho. Komeza Imana komeza amasengesho ntabwo kwirengagiza ikukamira uyisenge izere ryawe ryose izasubiza amasengesho. Mwebwe mwese mwarimo duteza abiri ndabashimiye. Aha niho hagarukiye amakuru n'ikiganiro mwateguriwe. Ndakengurukiye n'ababibateguriye bose bakongera bagafasha kugira bibashikire, harimwo uwuri mu buhinga bw'ivyuma. Imana ibandanye kubazigama ndabikebanuye, naho mu makuru yacu azokurikira Imana ikidutije ubuzima. Kivugwa ababeshi bitwa abagabo abicanyi bagakomerwa amashi iyisigeze abicanyi amarira n'amaganya menshi ninde azodutaba hagarare tugwanira amahoro hagarare tugwanira amahoro Wizera ibitari byo wizera abatari bo dukurikira inzira mbi kuko yarimwo benshi inzira idashika no kugaruka ntibigishoboka ninde azodukiza kuba mwaya maganya yacu kuba mwaya marira yacu abantu benshi barabaza mbe amana y'abasokuru yagiye kwitatabara ngo yishure amasengesho yacu Imana nayo atihumba muriho kuko n'abarinzi kuvuga kuko n'abarinzi urindire igihe cyane urindire urubanza rwawe mahoro murondera ari mu maboko yanyu ubutungane muharanira buri mu minwe yanyu hagarara mubigwanire
haguruke haguruke abarundi haguruka ni radiyo ikangurira abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka